murakoze cyane. Hanyuma imbere byose nk'uko twasize Imana imbere abarundi cyo tuvuga tuti Imana ibanze ibahezagire cyane rwose kuko Imana niyo tutumye dushika kuri aya magingo y'ubu. Hamwe n'icyo rero kuba twasize Imana imbere havuyemo umwubaha tukabanza tugahaguruka tukabanza guheza icyubahiro Imana yacu. Murakoze. Muvyakire. Hamwe n'icyo rero twagomba dushimire abantu mwese mwahete ibyanyu. Ni ukuvuga abashingantahe, abapfasoni, urwaruka n'abashitsi bahire batugendeye kuri uyu munsi. Turabaye ikaze hano mu gisagara cyo muri Adelaide, ahantu bita muri Playford. Ahantu dutuye ni muri Elizabeth. Hano muri Elizabeth ni gisagara biciriye umwamikazi Elizabeth. Niho tuhagaze muri akanya, niho umwubahwa nyeniteka Madame Nkurunziza abyagiye kuri uyu munsi kwigerekezo rya 10/11/2025 yumve ko ari mubiwe. Nakoze cyane. Hanyuma twaduheze kaze abubahwa bose bagendanye n'abandi bose basizwe amavuta mumviko muri kumwe n'intama zanyu mwese. Imana ibahezagire kandi bongere umugisha. Hamwe n'ibyo twongera gushimira abasangwa butaka ba kino gihugu kuko ari abantu b'urukundo baduhaye kuva tugeze muri iki gihugu, tukabashimira ku buryo badufasha bakatuteza ineza yabo kandi tukadushimira abarenganye n'abakiriho mu kino gihugu cyabo bitwa cy'Abagana. Turabashimira cyane kuko turabubaha kandi twubaha n'ubutaka bwabo. Niko Australia yubatswe, twanze gushimira abene igihugu baho. Hamwe rero mwese abarundi n'abarundi kazi n'urwaruka turi mwiteka ntangere ryo kubahereza ikaze mu kino kibanza cyiza cyo gaha muri Elizabeth nk'uko musanzwe mubizi. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane, twaramutse twakira umuvyeyi wacu batazira mama buntu yatuvyagiyemo uyu munsi nk'abarundi bo muri South Australia. Tumuha amashi. Nyeniteka Madame Nkurunziza, twibiteka n'umunezero udasanzwe kuba turi kumwe kuri uyu munsi. Ni ibyishimo ntangere tutoshobora kuvuga kuko wari maze imyaka myinshi cyangwa ibintu bitandukanye utaturamutse, ariko uyu munsi bavuze ati reka twibuke abarundi. Ni ukuvuga ko uyu munsi hariho abasenga n'abadasenga batari madini atandukanye. Uyu munsi turi kumwe ngaha batari bakubonye muri ibi bikorane umaze iminsi ukora. Turagushimira cyane umutima werekanye, no hanyuma muze mubugire muze muturamutse. Hanyuma twashimira abo mwagendanye n'abari ko barafotora bose, turabashimira cyane. Muze mugire umutima mwiza ntange igihe muzoba mugarutse. Hanyuma abarundi bo muri South Australia baratekanye kandi bakorera bumwe, bameze neza. Nk'uko musanzwe mubizi abarundi bo muri South Australia cyangwa bo muri Adelaide baciye mu bihe bigoye. Abantu benshi baciye mu makambi y'impunzi, bice 95% n'impunzi. No kuvuga bariye ubusa, barakubiswe, abandi baraturiwe mu makambi y'impunzi muri Tanzania uko musanzwe mubizi. Nicyo gituma ubona turi ngaha n'ubuntu bw'Imana ntacyo twatanze. Kuba ntacyo twatanze rero dushimira Imana, tuvuga duti Imana warakoze. Hamwe n'ibyo rero turashimira imiryango y'abarundi bo muri South Australia. Dufashanya mu mahirwe no mu makuba, turagenderanira, tubafashanya imanza. Hanyuma iyo habaye ibikorwa by'amashengero abarundi bose barakoranira hamwe bashavye idini kanaka cyangwa taravye intara abantu bavukamo.
hamwe n'ivyo rero turabashimira cyane mwicare muruhuke mwumve ko muri kumwe na bene data cyangwa mwumve ko muri kumwe n'intama zanyu. Hanyuma ibi vyerekana ko abarundi n'abarundi kazi bo South Australia cyangwa muri Australia n'abarundi bari mu gihugu cacu ko turi kumwe. Uno rugendo ukoze utwereka ko mudufise ko umutima w'urukundo, ico Imana ishaka ko abantu bagiranira urukundo. Hamwe n'ivyo rero twebwe tutabivuga tuti abarundi baciye mu bihugu bitandukanye kandi baciye mu makambi y'impunzi. Nk'uko witwa Mama Buntu, izina ry'uwo muntu wadushikiriye, natwe ngaha abarundi bafise ubuntu kuko barakora bigashimwa, kandi ko ico bitumye baragikora. Ibintu mu Burundi barabirangura neza, hari bimenyekana n'ibindi bitamenyekana. Nk'uko mwavyumvise ko ari mu Mabuntu araza kwivugira, mwaza kumva iryo zina Buntu iyo ryazananye, kuko izina rifise isobanuro. Kuko iyo ubavuze umuntu no kuvuga ufise ubuntu, nta muntu abaho adafise ubuntu. Hamwe n'ivyo rero turabakengurukira cyane, mwicare mutekane. Hanyuma abana b'u Burundi hanyuma kino gihugu bafise amagara meza, bariga kandi ni nyabwenge. Tuja kuvuga bitwaye mu Burundi uzotura mugize bavuga ati abana b'abarundi bari muri Australia ni nyabwenge kandi bakura neza. Igihe mugaruka ikindi gihe ukavura n'abana b'abarundi muzokumva ko ari nyabwenge. Hamwe n'ivyo turabashimira cyane, tutarangiriye mwumve amahoro abarundi kazi muri wa kino kibanza, mutekane muruhuke, mufate amazi, kino gihugu bakunda kunywa amazi, mufate amazi. Hanyuma ibisigaye navyo Imana ibongere umugisha, mwicare muruhuke mutekane. Murakoze, Imana ibahezagire cyane.